urahara ibindi urabishwe babanje gucishwa no mu mazu y'abategetsi bamwe bamwe, ivyo byose uratera ubwoba. Rero kwizigira ko bonyene bazovuga bati akira nimuze twaracumuye mutugirire ikigongwe, kuvyitega ni hamwe nyene umwizero w'abantu ntuze ushobora kubutagira aho ugarukira. Ariko jewe ntavyo mbona. Izosaba yuko abarundi aribo basaba bati ntidushobora kuguma tugira mu kinyoma imisi yose. Igihugu ntigishobora kuguma gitwagwa n'ingimba. Hari amategeko y'igihugu mpuzamakungu mwanka kubahiriza, basabe yuko igihugu cabo kigendera ku mategeko. Cy'umunyagihugu rero agomba aragishikako nta ntwaro n'imwe ishobora gukandamiza abanyagihugu imyaka yose. Uruhara runini kugira igihugu kwigaruke ku nzira y'amategeko na demokrasi sindarubona ku ntwaro, ndarubona ku barundi kuko nibo bagowe, nibo kuyeho kwisunga ibwirizwa shingiro ryari rihari ryabuze iyo twaziyeme manda, kandi akuraho kwisunga amasezerano y'Arusha yari afise igihagararo mu gihugu cyo kurengera, cyo kuba icirore, icitegererezo c'ibwirizwa shingiro. No kuvuga rero amaze kubaho inzego zavuyemwo ayo matora, inzego zavuyemwo cyane cyane nk'urwego rw'umukuru w'igihugu, si urwego rwari rukwikije amategeko, si urwego rwari rwemewe, ariko nibwo rwahavuye. Izo nzego zavuyemwo nizo zahavuye zikora ibishoboka byose, zizana gusubiramwo ibwirizwa shingiro. Haboneka ibwirizwa ry'ibihumbi 2018 bisigura ngo iryo bwirizwa shingiro bwa mbere ryazanywe n'inzego zitabifitiye uburenganzira, ko nazo nyene ntizitwa ko zari zihari, kandi baca babaribo baritera ku gikumu. No kuvuga ko inzego zihari uyu munsi zazananye n'iryo bwirizwa shingiro mu bisanzwe ntazo, zaba inzego yaba n'ayandi mategeko atari make. Bisigura ngo rero aba barongoye igihugu uyu munsi, umuntu arazi by'amategeko, nukuri kuba badashize urubanza waciwe ngo barushire mu ngiro, ahubwo nibo bariko barikwegera karambaye, bakwegera n'igihugu. Kuko ubu no kuvuga umurundi wari we wese icaduka wo kwigira icaduka wari we wese yoshobora afise inguvu gutembagaza burya butegetsi au niveau du droit. Nta na kimwe ntawo mutera, ntawo uvuga ngo yakoze amakosa kuko yoba kuye abatari bahari, yoba kuye abahari batakurikije amategeko. No kuvuga rero icari ciza nuko hoba gushira mu ngiro rujya rubanza, bikazanana mu gukora ibiganiro hagati y'iyo leta ihari n'abandi barundi, bakavugana ingene Burundi busubira kuronua no kuja muri le chemin du droit. Kumbure imbere yuko dushika ku cyo kogwa Leonidas Hatungimana, ndazi musanzwe muvugana n'abandi nubwo muri mu buhungiro bo mwasangiye urugamba mu mugambwe CNDD-FDD, bavuga iki kwishigwa mu ngiro ry'ugo rubanza mu makuru yo mwibanga muronka? Oya, gushika uyu munsi ubwoba abashobora no kugira ico bavuze, bavuga bati ivyo ari byo byose twemeye gushira mu ngiro ugo rubanza. No kuvuga tuba twemeye ko ba Leonidas, ba Pacifique bagaruka, za RPA zabonesha zisubira kugurwa ukuri kwamye, amasosiyete civile niki, abanyepolitike. No kuvuga twoba dutsinzwe n'amatora yoba ntitwosubira
kuja ku butegetsi. Nico kibazo gusa usanga bafise, nukuvuga nukwiraba gusa. Nico gituma urumva nariko ndavuga ivyo. Sinashaka kuja mu ntuzeye nyinshi. Vital yari yavuze ko habaye kumbura ikibazo c'ingene abantu bo kwandikira bo kwishuza ishigwa mu ngiro ry'ugo rubanza baciye mu mategeko. Ngira ngo yavuze ingorane zimwe zabaye, ariko ndazi ko babibona ingene boshobora gusura bagahinyanyura kumbure bakarungika ubutumwa ukagenda mu ntuzeye muri yo sentare, nayo ikasaba abakuru b'ibihugu ati mutwubahirize ku ngingo tuza turafata, hanyuma naho batobikora bibe bibitswe nk'uko Pacifique yavuze ati twoho turafise icyo tuvugira. Ku bindi bibazo rero sinashaka kubijamwo cyane, novuga nk'amajambo atatu gusa. Novuga nti harya nibihere hagakubitwa ibirago. Ico nico novuga mu kurezima ibijanye n'ingene abariko baratotezwa atari bo bari bakwiye gutotezwa. Harya nibihere hagakubitwa ibirago, ariko kandi mu gifaransa bavuga ngo une justice retardée ce n'est pas une justice perdue. Ivyo abashingwa manza nabonye ngaha barandusha kubimenya. Abarundi ntibo kwihebura na gatoya. Ego kubera mbona n'umwanya uri kuragenda, no bandagarukiriza ngaho kiretse mufise ikibazo kigize coba kitumbereje we jenyene. Ariko akabazo nako nyene kumburengira na Nderimana aza kwafasha kukishura uno mukenyuro tubona mushasha mu kiyumugani muti hajyana ibihere hagakubitwa ibirago. Uno musi umukenyuro wo kurondera gutuka abagwanira ukuri ku makuru yo mwibanga mufise uvahe? Iyo hameze nk'abantu bari kubarabaza ibintu bimwe ucubona ubutegetsi bwadutse gutuka babandi basa nuko bariko barabarizwa ibibazo kugira ngo babakura agashambara. Wa wundi yagomba kugira icabazije aca yumva kumengo yobamenje kumva ariko abariza abantu babi. Nico novuga, sinoza ngaha mvuge ngo nico kintu naragikoreye ko ngo ndakirondeze neza. Umunsi naronse inyishu itomoye kuri ico ntihazoba urundi munsi duhura mu kiganiro akivuga. Ego murakoze, ngira umukanya turaza kubongera ijambo. Emmanuel Nderimana ngira akabazo sinirwa ndagasubiramo namwe mwari mwakumvise karuko mbega ubutegetsi bushye bwose kugo rubanza ruzohera mu mpapuro canke abategetsi ba CNDD-FDD bariko bahonyora kwihwa bibaza ngo ryarabuze n'igiki mutinya muri kazoza iyi mikenyuro mishasha tubona y'ibivugwa aho kwishurwa ku nyishu z'ibibazo bihari no gushira mu ngiro no rubanza mweho muha insiguro izihe mufatiye ku makuru yo mwibanga mukunda kutubwira? Murakoze subira ku makajyo ko kugico mvuze, ariko nuko za kuvuga byinshi byavuzwe. Pacifique ntaco atashikirije, Leonidas nuko nyene ni ibintu bigenda birunguriranira. Shireshize osi gusa ico mwomenya Leonidas aciye umugani ati bihere birajyana agakubitwa ibirago. Aravuze ati burya inkubisi y'amazirantoki yarayitarukirije ko hariho n'ikindi abafaransa bavuga bati effet boomerang. Bijya bintu byose bariko barakora bizobagarukako. Kujya umuntu akanguka yibona mu cirori bizobagarukako. Gusa ico tuzi kiriko kirakogwa kandi bashizemo inguvu nyinshi, bashaka ko abarundi basubira kwibonamwo amoko, bakibaza bati nitwaguma dushira imbere yuko twaje guhabuza abahutu tuzoba dutsinze rurayi nitwashobora kubibashira mu mutwe. Ariko aho barahahombeye byaraheze kuko amase ya kera ntagiho mu rutaro. Abarundi
barazinanye bihagije, barazi ingene babana ku mitumba, barazi ingene babana mu makartier, barazi ingene bari mu ma interna ku mashure, barazi yuko atarushengero cyangwa umusigiti bibaho by'ubwoko runaka. Ico kintu rero nico turiko turabwira abarundi bati ntimuze murumviriza bice mu gutwi kumwe bisohoke mu kundi, kuko utagiye kumviriza uzobizira. Urumviriza bice mu gutwi kumwe bisohoke mu kundi, kuko abo nyene bariko barashaka kwizingira ko ngo baje kubahabuza. Nubabaza ikibazo kimwe kugira bafungura amaso, babone iyo bariko baraja, babone ko abategetsi bafise uno munsi arabaje ku nyungu zabo, atanyungu y'umunyagihugu numwe irimwo. Nawe Bahutu nyene nta nyungu yabo nimwe irimwo. Murazi iyo bahuye n'umututsi barahonda, bahuye n'umuhutu barahonda. Ibyo abatwa byo ntabuzi iyo biraho. Je namambwira abarundi, kuko iyo batanguye kwivugisha ibintu by'amoko bazana amaturufu y'72. 72 harabaye ibintu byatumye Uburundi abarundi bahekugwa. Naje ndi imfuvyi yo mu 72. Ariko ibintu byakijyagiye sinzi ko muko muranyumva. Umuntu yaranshira turabumva, sinzi ngira hari agatelefone kariko karabahamagara, ariko turabumva mukomeze. Ibintu ubwimo bwabaye warahekuye abarundi batari bake, mu Bahutu, mu Batutsi. Naje ndi imfuvyi y'72. Ariko aho ibihe bigeze uno munsi, abantu turamaze kumenya gutandukanya icyatsi n'uruhu. Turamaze kumenya yuko hatica ubwoko, hica ubutegetsi bubi. Ugira ati 72 hapfuye Abahutu bangana uku, hapfuye Abatutsi bangana uku. 93 kuri Micombero byari uku, kuri Buyoya byari uku, kuri Bagaza byari bimeze gutya. Ufashe ibyo biharuro byose byabo twita Abahutu mama wanje ngo bapfuye muri ibyo bishwe, ugateranya ukaronka uti igitigiri kingana gutya. Mbe mwari muzi yuko ico gitigiri cy'abapfuye kuri izo ntwaro zitatu zose bitwa ngo Abahutu ari bake kurutabo CNDD-FDD mu ntwaro ya CNDD-FDD imaze kwica? Nk'Abahutu bababwira ngo baje kubahabuza, ko babatikije ntavyo mubona. Bibuzi mu muji buntu, mureke gukurikira umuntu kubera ubu bari kubakorera inyungu zabo. Ubwoko bwanyu bukaba igiti bishimikiza kugira ngo nirubatware. Ejo nejo bundi umurundi wese ahari ndabibutse yuko iyo haje intwaro izana ibintu by'amoko iba ari inyungu yabo, atari inyungu y'abanyagihugu. Ko abanyagihugu mu butandukane bwacu tubanye neza, nabivuze guhera ku mitumba, ku misozi, mu makartier, mu mashure, mu ma interna, mu misigiti, mu mashengero, ku kibuga cy'umupira. Nta tribune y'Abatutsi baho, nta tribune y'Abahutu baho. Ibyo rero abarundi babimenyere. Niwo muti wo kubwira abo bariko barabyitwaza kugira ngo bagume bajya amaraso n'imitsi y'abarundi. Mubabwire muti teshwa mute, ibyari magera byarageruye. Haze umuhutu ashobora kudutwara akadutunganiriza, haze umututsi ashobora kudutwara akadutunganiriza. Nico dukeneye, tuve muri ubu bukene. Abarundi murazi ingene abagore
abakobwa amaduseur y'abarundi kazi, ariko kubera babashize mu gihano cyo kugenda n'amaguru imyaka 3 iraheza atagitoro, bose bamaze kumera nk'abasportive, abagore baragize amamore, biteye ubwoba. Murumva ayo magogwa yose intwaro ya CNDD-FDD iriko irashira ku bantu. Uriko arabibabwira umengo ariko araca umugani, kandi kubera amagogwa, kubaho mu magogwa cane abantu bamaze kubifata yuko ari bisanzwe. Oya ntibisanzwe. Raba ikinjana tugezemo, tereraga akajisho ku bihugu bibanyi, babayeho gute, bariko batera imbere gute, kubera iki bo bafise abatware babitaho, bitaho igihugu, bitaho ineza y'abanyagihugu. Tweho kuki nakaranda nibiki? Nyabuna rero tuvi buzimu tuji buntu, uzoza kwongorera ivyo vyamoko mu bwiruti teshute. Ababanyi banje b'abatutsi, ababanyi banje b'abahutu, turi bamwe, twakuze atagatotsi muri twebwe, ubituzanyemo nkande. Uwo ni wo muti. Nayo CNDD-FDD y'uno munsi iyonzi iriko irisenya, imeze nk'umuntu agenda yihonyora ku mano. Sikera nibaza ko ubu ari ikibazo c'umwanya gusa. Ni igiti cyaboze hasigaye guhenura, kandi mwodufasha mu CNDD-FDD muri mu mugambwe mukeneye ko ibintu bihinduka. Duhenurira ico giti cyamaze kubungwa mu mizi, abarundi bose bagire bati ash mbozokomerwa amashi, abari hanze n'abari mu gihugu bazobakomera amashi. Nta wundi muti no kwigizayo abo bategetsi babi, kuhaba ku neza canke ku nabi. Nibutse abariko baradukurikira ko mu kanya tujya mu gice cya kabiri, ariko imbere ko tukijya ko Emmanuel nagomba mwishure kano kabazo, mufatira kuki kugira ngo mugereranye ubutegetsi bwa CNDD-FDD nk'igiti cyamaze kungwa canke caboze mu mizi? Sagaseseshwa rumuri ni igiti utabona. Igihugu kitagira ihinguriro kubera atamuyaga nkuba. Igihugu abanyagihugu bagwara amacinya, kolera, atameza biraheze ahera hataje epidemi, atameza birahera hataje ibinabiriye. Igihugu kitinjiza ikintu na kimwe mu kigega c'igihugu, byitwa ngo tuturima ikawa, tugira iki. Ejo bundi badukanye ibintu byo gusinziriza abanyagihugu ngo amabuye y'agaciro. Mana yanje barundi kanura, bijya bintu mwabonye batondeka amakontenere n'ibiki, ijya n'imikino. Wego baragiye kugurisha ubutare n'iki, bakababwira ngo inoti zara, izo noti zakoze iki? Mumbwira ikintu mubona. No kuvuga igihugu uno munsi cy'u Burundi nta kintu na kimwe woshira nka indicateur y'ubutunzi canke y'intwari bereye gihari. Ivyo byonyene birahagije kugira ngo abo bantu ataco bishimikije batembagare nk'igiti caboze mu mizi. Urakoze bwana Gilbert. Murakoze Emmanuel Ndereyimana. Nibutse abariko badukurikira yuko ikiganiro gihagaze ku myaka 4 buca duhimbaza sentare ya yase iciye urubanza rwatsinzwe n'abiyamirije ihonyangwa ry'amategeko, amategeko biyamiriza ikingo cya gatatu ca Petero Nkurunziza. Twavuze ko arakanya ko gukubita agatima mpembero ku kwibaza igituma leta yananye yanka gushira mu ngiro ivyavuye mu rubanza rwaciwe na sentare ya yase araciye imyaka 4. Mbega inguvu z'iyo sentare zigerahe? Mwumvise inyishu abarundi bitege ryari ishirwa mu ngiro ry'urwo rubanza, mwumvise nuko abatumire babisigura. Mu kanya tugiye kubakira kugira ngo mugire icyo mubaza canke munganira abatumire, ariko imbere yavyo mugenzanje Alice Hakizimana yibutse amategeko agenga kino gice.
urakoze Jiberi nk'uko vyama bigenda mu bindi biganiro turafise ibyo tuza kwisunga kugira ngo ihanahana ry'amajambo rishobore kugenda neza kandi n'abatumire bashobore kwishura ku bibazo baba babajijwe. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya, no kuvuga kuza gufata ijambo wese aza gufata hagati y'iminota 3 n'5, hanyuma tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiramwo ibibazo biba vyabajijwe. Ubwira gatatu ibibazo bidahuye n'ikiganiro cuno munsi muze kutwihanganira tuza kuvyishura. Mwebwe kandi gutumbereza ibibazo vyanyu canke ico muzaba muriko mwashikiza ku batumire, mutumire cyangwa abatumire mushaka kukibaza kugira ngo vyorohere abatumire bacu gushobora kubishura ku bibazo vyanyu. Hanyuma abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abatari bake abenshi baronka amahirwe yo gushikiriza ivyiyumviro vyabo no kubaza ibibazo vyabo. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Nivyo tuza guhagarara ko ahanini Jiberi kugira ngo ihanahana ry'amajambo riza kugenda neza. Murakoze cyane Harisi. Ngira mutangura kwakira abambere, hari abo tuza twadugije, hari uwitwa Nkuru Nziza, hari Ndondeza, hariho n'uwundi kumburengera amazina ngenda ndabandikira inbox kugira ngo mushobore kuzamura bakira. Reka dutangurire kuri uyu Nkuru Nziza nimba ariko aranyumva. Mwiriwe? Ariko ngira Nkuru Nziza ntari hafi, two kwakira Pamela nimba muri ko muratwumva. Mwiriwe? Ego ndabaramukije cyane Gilbert, ndaramukije gose abatumire mwese muri kino kiganiro. Ndanashimira bivuye ku mutima Fokode kuri kino kiganiro mwama mushikiriza na mwebwe mu bafasha Alice na Gilbert. Jewe ndiko ndumviriza kino kiganiro nashize ko na tweet nagize mu minsi heze, numvise akantu kagashavu kaduga kajanye ku bihugu bibanyi, aya makominote tuba turimo. Nibutse ingene igihe perezida w'u Burundi Pierre Buyoya yagira kudeta, hanyuma nibaza ko hari mu mwaka wa 1996 nimba ntiheza kuraho ntibantunganya. Ico gihe mu kiringo c'imisi 10, ndibaza 10 gusa, ibihugu bibanyi vyari vyahagurutse biravuga yuko iyo kudeta itemewe, baradushirako ambargo mu gihugu c'u Burundi. Iyo ambargo twarayimazemwo igihe kinininya. Ngerageje gusubira kwibuka mude twari turimo muri 2015 turi mw'ibarabara, ndazi yuko muri je narizera nkavuga ati amakungu aratubona, ntibazotureka kubera yuko ivyo biganiro abarundi barabigiyemwo, harabaza amakorda yarusha, tukibaza duti baratubona, nibo batubariye ko tuzabwira ivyo biganiro, baradushigikiye, ababisinya barabisinya, ariko bihonyanzwe ukamengo siho bari. Ubu rero nuko turiko turavuga runo rubanza rwaciwe muri EAC, naho nyene nkumva biranyibutsa yuko nubwo amamanza aba yaciwe umenga turi twenyene. Je rero ivyo oye, nubwo ishavu rica riduga, ndavuga nibaza ko ari n'icibukiro. Je ndabifata nk'icibukiro, na kino kiganiro cuno munsi ndabifata nk'icibukiro. Twibuke yuko ni twebwe abarundi duteza gukenyura ibibazo vyacu. Nta muntu, nubwo imanza ziba zaciwe, abo hanze ntibazoza kwemeza ngo babishire mu ngiro atari twebwe nyene abarundi tuba twerekanye yuko dutegeka tukavuga duti murabishira mu ngiro. Aha rero numva ngomba kuvyurira abarundi nkababarira ati nitugire inguvu, nidushiremo inguvu, niduhaguruke tugwanire uburenganzira bwacu nk'abarundi, tugwanire yuko turonka igihugu kirimwo intwaro ibereye, harimo amategeko akurikizwa, hamwe n'amakungu avuga ati
abarundi barabisaba bakavyerekana yuko babikeneye kandi batemera yuko amategeko abandanya aho nyangwa. Birababaje kubona ubuye ivyo twariko turumva, ukibuka yuko haheze imyaka 10 yose twarimwe barabara, baraduteye amazi, baratwiciye abacu, ariko gushika ubu imyaka 10 iraheze dutwagwa n'abantu bakiriko baratwica, bakiriko baratwiba, badutwara bupfune na buhoro. Twaravuze duti sindumuja mu mwaka w'ibihumbi 2015, ariko vy'ukuri haraho mpora mvuga ni abarundi ku bwinshi bavuze kiya gihe sindumuja, baracavyumva yuko tutarabaja canke bariyakiriye. Ngarutse rero mvuga nti ndashimira cane gose igikorwa ca Fokode, ndabashimira mwese muza mukibutsa mukavuga ati nguko uko ingene vyagenze, abari aba bagomba guhindura amateka, bagomba kubigisha ibindi. Ariko ndumva ubutumwa nobarira umuntu wese uri kurumviriza kino kiganiro, wibaza ati ndiko nkora iki. Hariho abantu bahagurutse bakavuga bati aho bigeze turabibona, amategeko vyaranse, kuja ku manifesta pacifiquement vyaranse, kuja kugira plaidoyer biguma bigorana, ariko ubu aho bigeze ndibaza yuko hariho iyindi etape dutegerezwa gushikako, tukagenda tugatabara, tukagenda tugahindura ibintu. Aha rero ndabariye nari numva umenga si ikibazo peut-être nihagira muri aba batumire ugira icyo ashoboye nawe nyene kuhirako, canke akavuga ati igikorwa ni giki, jewe ndazaho magazi, ndavuga nti nimuze duhaguruke tugende kubohora igihugu cacu. Murakoze, tugire igihugu. Urakoze no kubahiriza umwanya Pamela. Ariko ngira ngo bandanye mwakira abandi. Ego menya Pamela nakabazo yabajije, turakira ibibazo bitatu kugira ngo abatumire bashobore kwishura. Ukurikira ni Dignité, yaba ariko atwumva yo kugurura mikro yiwe akagira icashikirije, sinzi ko ari kibazo canke ari intererano. Dignité jambo nigwanya. Ego ndiko ndabumva kandi mara umwanya muto pe naje ndabubahiriza. Nashaka mbaza abatumire akabazo kamwe afatiye kuri CJ y'intuza y'ikiganiro. Ishambere ndakibaza abajejwe agateka kazi na muntu ariyo domene yabo. Nivyo urubanza rwarabaye. Mugabo ndavye ubumenyi bafise, ndazi neza ko babizi neza ko imbaraga amasentare ntitwovuga nayo muri sous regionale canke aya manuze aya ma association canke aya manuze, usanga imbaraga afita ku mareta. Nibaza ubwo bumenyi barabufise pe, ndabizi ko barabizi neza yuko ataco bihindura ku mareta, kuko ayo manuze ashigwaho n'amareta. None ni gute ububizi ukanavyitwarira kandi ukabuzi neza ko ataco bizogushikanako, mugabo ukabandanya muri iyo nzira? Isha kabiri nashaka kubabaza ca kabiri bonyene, bigenda gute ko ubundi iyo uteguye ikintu canke ubundi mu mutima wawe iyo wifuza gushika ku kintu canke uvuga uti nshaka igihugu ndakibone gute, inzira ya mbere urayitangura ukabona uti nkishika iyo ukayiheba. Naco gituma kenshi no musi turabanya abanyapolitike bahora bashikiye SNDD, mugabo bahisemo iyindi nzira bakavuga ati inzira twafashe siyo. Bigenda gute ko abantu twemera uno musi vraiment ndi mu bantu ntoja kuvuga ngo Pacifique no mwagiriza abantu yishe no bandiko ndabesha, sinoja kwa n'abantu bose bari ngaho nashaka abo no kwagiriza. Mugabo hariho aho nja kugera nkavuga nti mbega byukuri nabo baba bafise tolerance yuko abantu bababwira ati bimuvuga ntabwo sindakwagiriza ko wisha abantu sinage. Mugabo quel objectif? Dushaka igihugu giteye imbere, dushaka igihugu kitarenganya. Mbega inzira twafashe tubona ishika nimba idashika, quel comportement qu'on peut adopter? Ico ndakibajije abantu zabo muri société civile. Ikibazo ntigitomoye neza Dignité, intumbero bafashe muri société civile, intumbero bafise ngira urayizi ni yagateka kazi na muntu uko abivuga. Yego ndavyumva. Ico nshatse kubaza kiri clair, shaka kuvuga ati mbega uno musi babona igikenewe ari ukubandanya abantu bavuga ngo aya masentare ngo leta ngo ikurikize ngo amategeko ngo ikurikize urubanza. Vyukuri mu bwenge twese dufise
ko abari ngaha nibaza yuko bazi gusoma no kwandika barafise ubumenyi bw'ibanze kandi abonda n'abazi sinibaza yuko ari abantu baba batazi gituma nibaza yuko kwisi yose atareta yikura ku butegetsi leta ikugwa ubwawe uvuga ati ubwo rubanza rushyirwa mu nzira rudashyirwa mu ngiro ntacyo bimaze ku bwanje ntacyo bimaze sinumva na rodeba kuko ivyo bimaze igihe ni nk'umuntu ambarira ngo ndababwire donc je peux juste la comparaison no mu politique nshaka ca vyishura wanashaka uko nisho nashaka gukurikiza ndabifata nk'umunyapolitike umubwira uti wewe uzoja mu matora ego wamubwira uti ayo matora arafise ivyibanze bigutuma uvuga yuko mu matora watsinzwe vy'ukuri canke watsinze akakubwira ngo sinzeye ubutungane tariko nzojayo ngo nankasheze vide ivyo akabibandanya mugabo amatora aheze CNDD canke ubwo butegetsi bwafashe bufise ubutegetsi akashamubwira ati rero ko wemeye mekanizme ko wagiyemo kurikiza amategeko y'ivyo urimo igenda witware muri sentare yibwirizwa shingiro ukaja kwitora donc en certain moment nico gituma njamvuga ati ubwo vy'ukuri twoba turatora ico kibazo ndakibaje abanyapolitiki vy'ukuri twoba turatora reyerema ico dushaka mu gihugu canke natwebwe twoba tugikekeranya tutaratora inzira ishobora kudushikana ku gihugu twese twifuza tushobora kuronkamo amahoro murakoze urakoze cyane ndinyite ngira baraza ko kwishura ku kamaro k'urubanza ariko ngira mwo kwakira umwanya kurikira Jiberi ni Mugisha sinzi ko ariko aratwumva kugura mikro yiwe sinzi ko arakabazo canke ari intererano Mugisha ni mwamuriko muratwumva ngo kugura mikro yanyu ndabumva sinzi ko namwe munyumva neza turabumva ijana kwijana nakabazo canke n'intererano nakabazo naganda gatumbereze kuri ahanini Hatungimana na Ndereyimana dufatiye kuri ibi bintu byo kuvuga ngo gukurikiza imanza zaciwe ariko genda bibonera ku nyifato ya CNDD-FDD canke y'abantu bashize imbere muri CNDD-FDD yo kutubaha amategeko ubwo ntivyo babiva mu mizi kuva bakirahura bagishinga uwo mugambwe canke ukiri mu muhari ko batigeze bashira ikintu cyo gukurikiza gushiraho intahishize ubwo uwo mugambwe ntiwubakiye kudashira aho intahishize hama bakabandanya bashira imbere abantu bazi neza yuko abo bantu ibintu byo kubabwira ikintu cyo kubereka aho bakosheje ataco bibamari ataco byo babwira abantu bitwara nk'uko umengo ni bugabo bwigaba kuko uravye neza nk'amazina bagiye baritara mu ishamba ukaraba nk'abanda abo bita banda kugarika ba Kirogorogo n'abantu bashize mu ndongozi babisa ayo mazina kubera ukwigenza nabi mu buzima ivyo barimo basura babashira imbere kuza kurongora umuhari wabo none bumva kwera hari cizere tworonka yuko izo manza zizoja mu ngiro mu gihe umuhari wabo gitangura utigeze wubakira ukubahiriza amategeko nabona ntino ubwo kugira ngo ibintu bije mu buryo abo bahoze muri CNDD ntiboraba aho baciye mu kubaha bagasubira bagasambura ico kintu kikava kuko ntikigeze cubakira ku mategeko cyari kibazo cyane ratumireza kuri abo batumire babiri barimo bashinze CNDD-FDD murakoze murakoze cyane ngira Alice ngira mwoha ijambo abatumire bakabanza bakishura ibintu uno mugwi wa mbere bibazo egome ngira ngo twohera ku bari mu mashirahamwe ngira ngo bakabanza bakishura Vitali na Maître Bashirayishize sinzi umuhaye ijambo bwa mbere mubavugiye rimwe Vitali Shimira Imana ngira ngo tangura hanyuma Maître Bashirayishize agakurikira sinteba kuko numvise byinshi ari ibyiyumviro byo kutwunganya canke byo kudutera intege ku kibazo c'ivyo amashirahamwe yokora canke agarukiriza nibaza yuko arico nogaruka ko gatonya umwe wese arafise ikintu ashoboye agafita n'intumbera agafita n'aho ashobora kugarukiriza hanyuma twebwe twibaza nk'amashirahamwe ibyo dushoboye ni ibinyene vyo kudoma ku rutoki ku bitagenda neza ni ibinyene vy'uko dukebura abatwara igihugu tugahamagara amakungurwa nadufashe kugira ngo tumere nk'abandi kuko
amakungu nico abereyeho kugira ngo adufashe nk'ibi vyerekeye uru rubanza co kimwe n'amasezerano yarusha yo kunywanisha abarundi y'amahoro no kunywanisha abarundi. Amakungu arafise uruhara rukomeye cyane ategerezwa gukora kubera yuko yabaye ivyabona ibihugu byose canke imigwi canke amashirahamwe mpuzamakungu, mvuga ONU, mvuga ubumwe bwa Afrika, mvuga ubumwe bwa Buraya, babaye ivyabona vy'aya masezerano yarusha, barafise itegeko ryo kuyashigikira kugira ngo ntagenda akagirire, azoguma afasha abarundi kugira ngo bashobore kunywana. Hanyuma rero muri ico gihe ibi turabishoboye nk'amashirahamwe, turabishoboye kugira ngo tugume twibutsa mugabe igihe batarashobora kuvyibuka. Twebwe nta kindi dushobora, kuko ntidushobora gutegeka igihugu, ntidushobora kugihana, mugabo ico dujejwe nuko tuwuhozako. Kandi nibaza n'ikindi nuko dutegerezwa kuguma turakarorero ku bandi banyagihugu. Kandi ikintu nacishimira yuko uravye no munsi amashirahamwe yariho mu 2015, uravye tumaze guhunga bamwe bakayahagarika yandi bakayafuta. Intwaro ntiyari yiteze yuko aya mashirahamwe azobandanya akora, mbere ahubwo hejuru yo kubandanya akora havutse n'ayandi kandi menshi. Ivyo rero nibaza yuko ari ikintu twonishimira, kandi notera intege bagenzanje canke umwe ku giti ciwe yifuza yuko yodufasha runo rugamba. Ibikorwa societe civile ishobora gukora cyangwa itezwa gukora ni byinshi cyane. Ikibanza canke ibyo twoshobora gukora ko umwe agavuga ati jewe shoboye iki. Hariho nk'amashirahamwe yavutse avuga ati reka tuhagarare ku guhimiriza urwaruka canke abakenyezi canke abari mu migwi itandukanye nk'abashingwamanza canke ibindi. Nibaza ibi yuko dutegereza kubitera intege kugira ngo habe imigwi myinshi ishobora gufashanya, umwe abandanirize aho uwundi agejeje. Je nibaza yuko nogeza ngaho mu Vitali Shimimana munyegeza ati ayo mashira izo ngingo z'ayo masentare murazi ko tacahindura, ati none ni kubera iki mubandanya muri iyo nzira idashika, intumbero ni yihe? Erega twe tubona yuko intumbero ishika, kuko turiko turaraba nk'ubu. Ndaguha akarorero ku bintu bihagurukije muri iki kiringo. Aho se ndiko mvuga ivyerekeye Burundi gusa, ndiko mvuga ivyerekeye isi yose. Bijya wumva amakungu ariko yakoraniye muri Brazil mu vyerekeye kuraba gushira mu ngiro amasezerano ajeje yo klima. Haheze imyaka irenga 15 ari amashirahamwe yonyene abivuga, ibihugu vyarihoreye vyabigize akamizwe n'ingoma. Ariko inyuma y'iyo myaka ibihugu vyahavuye navyo birahaguruka, birabandanya birafasha nayo mashirahamwe. Gutyo mashirahamwe jesi mbona ikindi twokora kirenze ico, yuko tuguma duhagararira ivyo tubona yuko bikwiye gukorwa, hanyuma abategerezwa gufata ingingo baba Barundi canke amakungu bagaheza bakabandaniriza kuri ivyo turiko turasaba. N'ahandi sinibaza yuko hariho ikindi twoshobora gukora. Narigeze kumva hariho abavuga ngo muri 2015 ngo twatezwa ngo kubitegura ngo ku buryo ngo dutembagaza intwaro. Nta na rimwe igikorwa ca societe civile mu gihugu na kimwe cyahe haba mu Burundi kigeze kiba ico gutembagaza intwaro. Twebwe twagurukijwe no guhagararira amategeko, kugwanira ibwizwa shingiro n'amasezerano yarusha, mugabo ntitwahagurukijwe no gutembagaza CNDD-FDD canke kwirukana Nkurunziza. Hagi icaduhagurukije kwari kugira ngo tumushire ko pression, tumubuze kurenga ibwizwa shingiro, hanyuma waba umugambwe wiwe utebe unyugwe, nabo batebe bavyumve bamuhanure bamubwire bati yewe taramuka. Hanyuma vyanse naho
amakungu adufashe nabo nyene bamubwire batewe ivyo ntubikore kandi baranabigerageje n'ukuri ntawo batakumwikomo gusa urumva umuntu afashe uwifashije ibihugu vyo muri East Africa nk'uko bashiraho isize igeze kubivuga haragiye inama abakuru b'ibihugu umengo hari kuwa 31 z'ukwezi kwa gatanu baravuga batemwe unye barabashikiranganje b'ubutungane baravuga bati ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza nticoshoboka kuko ko bari guhonyanga ibwirizwa shingiro hamwe na Kordarushe kendi baza yuko badaciye bazana abasirikare ngo baze kumutesha canke ikindi nibaza aho bari bakoze mugabo urumva kubera wewe yagira ati jewe igihugu gishaka gishe hako mva ku butegetsi urumva ivyo rero niryo kosa yakoze niryo kosa abateza kumuhanura bakoze ego murakoze Dieudonné Bashirahishize kumburengira hari umunywanyi yabajije yitwa Dignité adatahura akamaro ka runo rubanza avuga ati ahubwo ivyo sivyo byari bikwiye gushirwa kw'ingufu mbega akamaro ka runo rubanza nakahe gufasha iki gusumba n'ivyo abandi biyumvira urakoze ibintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu muri ino myaka igihugu cyose gitegerezwa kugendera ku mategeko hanyuma ku muntu abona ko ku rubanza rumaze imyaka 4 rutarashirwa mu ngiro ashobora kwibaza ati mbega koko uru rubanza rumaze iki ko mu buzima bw'igihugu atacaciye gihinduka buno nyene aha rero ni hamwe haca haza ikintu kijanye n'umwanya ndabahaye nk'akarorero kuri uru rubanza uruhara rwago ruhambaye uru rubanza rwaje rutwibutsa yuko amasezerano yarusha afise uruhara runini bica vyerekana ko twategerezwa kuguma kwibwirizwa nshingiro ryo muri 2005 ryashira imbere ayo masezerano yarusha amasezerano yarusha yakingira ama minorite politique ethnique uno munsi bwirizwa nshingiro ishasha bazanye rya 2018 barizana ku nguvu hari iterabwoba hariko haba ubwicanyi muri 2018 nibwirizwa shingiro ryaje kunyaga abarundi ijambo cane cane aho mu yindi migambwe muribuka nkabijya twamye tuvuga by'itariki 21 z'ukwa gatatu muri 2014 harageze igihe vyanka yuko abatwara bemeza abarundi ico kintu kijanye n'ikiringo ca gatatu kubera yuko habuze umushinga amateka umwe gusa biranka yuko itegeko rihindura ibwirizwa nshingiro ritogwa kubera ko batashoboye gukwiza ibitigira hari amabwirizwa menshi ahambaye kugira ngo yemegwe atogwa ku gice ca 4 vya gatanu ku bintu byose bihambaye vyategerezwa kuganirwako ubu ivyo byose vyarakuwe biribagirwa hasigaye hakora ingimba z'umugambwe ni ibintu rero n'urubanza uno munsi rushobora guteba gushigwa mu ngiro kubera yuko hari ingimba z'ubutegetsi ziriko zirakora ariko intererano y'uru rubanza ntizokwigera yibagiranwa izoguma yereka abarundi naho azo mu myaka 10-20 bizobugaragara ko abo intwaro yo yivuga yuko barabagumutsi ahubwo aribo bahagarariye igihugu mu gihe kiriko gitembagazwa n'umugambwe utwara n'akagwi k'abantu bakoreshwa n'umwina w'ubutegetsi n'urubanza rero ruhambaye kubijanye n'amategeko kubijanye n'akahise k'ibihugu aho abanyagihugu bazovuga bati hariho kirazira nuno munsi vyo ntangaza yuko ejo hirya y'ejo hosubira kugira uwundi mukuru w'igihugu asubira kubandanya muri iyo nzira abanyene bariko barakomeza umutima kubera amabi bakoze ubwicanyi ubusuma bazobiguma mugabo intwaro zizohinduka kandi ayo makosa nazosubira gukorwa mu gihugu kubera nk'abakiriyemwo Dieudonné Bashirahishize mbega runo rubanza rushingiye ku ngingo ziri mu ibwirizwa nshingiro imbere yuko rihinduka mu 2018 no kuvuga leta iyo gwemeza ikarushira mu ngiro yuko yoca ifuta ibwirizwa nshingiro rihari igasubizaho iryahahora ry'imbere ryarijanye n'ibyo mwaharanira
ego cyane ni ukuvuga ishigwa mu ngiro rya mbere ry'uru rubanza ritegerezwa guhagarara mu kwemeza ko ibwirizwa nshingiro rya 2015 tariki 18 z'ukwa gatatu ariryo ryakomoka ku masezerano y'Arusha ariryo risubiraho kuko rikingira riha ikibanza kibereye amasezerano y'Arusha kandi ni naryo bwirizwa nshingiro rishobora kubahiriza abarundi rikabafasha no mu kunywana kubera uno munsi twagiye kuri dictature y'umugambwe umwe uriko ukoresha inguvu mu gushira mu ngiro imigambi yayo kumbure imigambi y'umugambwe ariko ica abarundi c'inyungu z'abarundi cyo kunywanisha abarundi kare ibwirizwa rya shingiro rya 2005 ryari ryashizeho ico bita demokrasi consociative aho igihugu kiraba uko kimeze ingorane gifise kikubaka demokrasi ifatiye ku bibazo gifise ubu rero twasuye muri dictature ya majorité uno munsi ni majorité politique ishobora no guhindukamwo dictature ya majorité ethnique tutazi ibyo ishobora kuvyara turavye n'inyigisho ziguma zitangwa mama ngo mu biswi vy'inkona tukona yuko iri bwirizwa nshingiro rishobora kudusubiza inyuma gose kuko ritariko rirafatira ku kuntu Burundi bumeze ku kuntu Burundi bwariko buragerageza kwiyubaka naho ibintu byose bitaguma vyera ngo de amasezerano y'Arusha mu kuyashira mu ngiro biyumviriye ibitigiri gusa ntibaraba ivy'intwari bereye ntivyaraba ivyo kuvyura ubutunzi hari ibintu byinshi vyibagiwe vyari bihambaye ariko yari inzira yo gukomeza muri makuru rubanza rutegeka leta gusubiza ibwirizwa nshingiro rya 2005 ico ni ikintu gihambaye wari umushinge mwiza wo kugira ngo igihugu kinaguke gisubire gushiraho ikintu cyo kuyaga hagati y'abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere n'urubanza rero rukomeye rusubiza agateka aba bantu bahagurutse ejo nigo ruzoba umushinga ukungena abarundi bashobora gusubira kuyaga kunywana kugira basubire ku ntwaro ya demokrasi. Ego, sinzi ko Arisa ariko aranyumva, Arisa muranyumva. Sinzi ko ariko aranyumva neza ariko mbona yugure mikoro atariko aravuga. Pacifique ngira nko kwishura ku tubazo bari babajije hanyuma duha ijambo abanyepolitike no kuvuga Hatungimana na Ndereyimana. Sinzi ko ari cyo mwongera ko ku tubazo bari kuvyo bishuye bagenzanyu Shimirimana na Bashirashize. Ego murakoze bwa mbere ndabashimira kuko babivuze niko nabivuga. Pamela ndamushimira yadushimiye nanjye ndamushimiye hanyuma kuco yavuze we yagize ati hari ikintu kitumvikana niko ari 1996 President Buyoya agize kudeta amakungu yanyarutse kuza kumufatira ibihano ariko muri 2015 ntitubibone gutyo nyene. Ku ruhande rumwe nivyo ku rundi ruhande sivyo ku ruhande rumwe nivyo kuko nta bihano nta bijya byafashwe n'akarere mu 1996 twabonye bibaho muri 2015 bifatiwe leta ya Nkurunziza. Kumbure inyishu yavyo ico byavuye ko birafite ico bifana nico nibaza ko Idiodo nigeze ukivuga ingene ibihugu bigize akarere muri kino gihe bishobora guhuriza ku kintu ariko muri rusangi n'ibihugu by'akarere byaravuze nk'akakarero bavuze k'abashikiranganje bajejwe ubutungane aho byaravuze kuba n'urubanza rushobora kuba buriya dini faso dinotre makunga bayabiretse ngo urwo rubanza rushobore kubaho kuko bashatse kurubuza naho nyene ntibo buri byo bagira n'urwo rubanza ntitururonke ariko ugiye ku rundi rugero runini nk'amakungu hariho by'ukuri bihano intwaro ya Nkurunziza yafatiwe n'uyu munsi baracavyivugira muri bukumukiranganje wa mbere Gervais Delacobuca bivuga mu nama nshingamateka gihe yasigura ati gitora ingene kibuze buriya bifitaniye isano n'ivyabaye muri 2015. Itandukaniro rihari gico gihe n'ubu nuko Perezida Buyoya abonye ibihano biriko biraza yashobora kwiyumvira ko igihugu kigowe akagira ati
bino bintu nkabireka gutya igihugu kirahonobera reka nanje niga ingene ibihano ndabisohokamwo n'inyishu zindi zoboneka niho atandukaniye n'abatwara y'abankuru nziza cyangwa ndayishimiye bo bagira bati hako tuja mu bintu byoca bizana umuti ku bibazo by'igihugu twebwe dupfuma duherayo igihugu gipfuna gihera ubutunzi bw'igihugu burahona ariko nitwemera kujya mu nzira ituma amahoro umwumvikano w'abarundi ugaruka turonke umuti nibaza ko difference budasa buhagaze cyane mu batwara kurusha mu makungu hariho nk'ibihano bimwe byafashwe kuri nkuru nziza nibaza ko kuri buyoya bitabayeho hanyuma ikindi yavuze gihambaye ariko nshigikiye nikagira ati ntiducike intege tubandanye tumenya ko ari twebwe abarundi byose bivako iki ndagishikiye gose uko yakivuze Pamela kubera ko niyo amakungu kugira vuge buriya bihera ku barundi bavuze abarundi uzura ibihe byose naho tuvuga 1996 hariho abarundi bariko barasemerera hariho ba Leonidas mu rugamba rwa gisirikare hariho Frodebo yariko iravuga ati ntitwemera ko badutwara intwaro yacu yavuye mu matora hariho amakungu yavuze kubera hariho abarundi bariko baravuga na 2015 amakungu yavuze kubera ko twari mwibarabara kubera ko abarundi bariko baravuga n'ikindi gihe kugira bishikaho amakungu aduza ijwi gose birasaba ko abarundi babanza kuvuga ari nayo mpamvu bene abo bantu bagerageza kuzimya amajwi y'abarundi bafite ico bavuga aba bariko barafasha ubutegetsi kuko ubutegetsi buja mu ngorane iyo abarundi bavuze buragira ingorane gose niyo mpamvu ubona bakora ibishoboka byose kugira ntihabone kuvuga ku kibazo cya dignité ngomba mu kucishura nje muri nemera ibyo avuze dufate ko dufashe ibyo avuze ko ari byo ati mwe murabona muravuga murakora amaraporo muragenda mukitura amasentare mpuzamakungu mukaguma mutubona ibintu bisohoka ariko bitaza guhindura ingene abarundi babayeho n'ingene bukira none nta kuntu ivyo mwobivamo tukaja mu bindi jewe ngomba ngende gose kumbure nibaze aho yagombye kugera dufate ko ariko twoja dufate tuti nk'ubu hariho nk'umuhari wafashe ibigwanisho witwa Leta Tabara rero twese abarundi abantu bose baranya hagati y'akazi na muntu aba academicien bigisha baza kaminuza abamenyesha amakuru baza kutubwira amakuru ejo tuvyuke twese tuvuga tuti ivyo twakora byose turahevye ejo tugiye mu rugamba nibatwereka aho Leta Tabariri twinjire dufate inkoho twese tuje kurasa murazi ngere byo tugendera ku ruhande rumwe hariho bwa mbere bwo abo ivyo atari n'umwuga wabo ntisigura ngo nuko umuntu azi kuja kuvuga mu masentare mpuzamakungu ngo acaba n'umuhinga wo kurasa ntibisigura ko jewe ngiye muri Leta Tabara bwo nyene bacamenya kurasa ntabyo nzi ko bashyiraho ishiza ari umuhinga wo kurasa ariko twese dufate ko twagiye baduhaye amabotine turagwanye turarashe bamwe barapfuye kumbure bamwe baragize intambwe bagira hariho aho tuzogera tuzokwisanga amakungu tuza kuyakenera hanyuma muri twebwe bagire bati none mbega ninde aza kudushikira mu makungu ninde aza kumenya ibivugwa mu bumwe bwa buraya ninde aza kumenya ibyo abanyamerika biyumvira ninde aza kumenya ibyo abafaransa biyumvira dusange hamwe turi dutabuye kuvuga tuti mbega bano bo baje ngaha gute hari ibindi bikorwa bariko baradufasha nane baje muri ibi n'inkobo batazi kuzifata ico cyati twotangura kujyanira aho nyene hanyuma hagera gusigura impamvu turi muri urwo rugamba hagera gusigura aho igihugu kigeze ukaza wumva leta isigaye ivuga iti nta bantu bakinyuruzwa n'amaraporo yasohoka yarahagaze n'amashyirahamwe yose yabivuga murabona ko atakibivuga nta bantu bagisohoka bakinyuruzwa nta bantu bakicwa nta bantu bakigize gutya nta abarundi baravyemeye hanyuma hagati yacu hariho umuntu wicaye ati none aba bantu bari bazi gukora ayo maraporo bayahevye kubera iki kuko n'uwo yogira urwo urugamba rudasiguwe ruhinduka terorisme rutegerezwa gusigurwa rutegerezwa kuba rujana n'ibihari ukavyerekana uti ntimeze gutya leta izovuga iti ibintu vyarabaye vyiza ubu nta kibazo kikihari babahinga bawo ni bose bahora bikora ko bazohagarika kuko bakorera ku maraporo twese dukora ibintu vyose ikibazo c'Uburundi kizomera nk'igiheze hamwe bishitseho muri urwo rugamba tukananirirwayo twese bizoba biheze ikibazo c'Uburundi leta izovyina ivuga iti buriya iyi ni intsinzi ikomeye kuri twebwe rero ngomba kuza hehe mu kwanishyura gutyo urumva nagiye muri logique ivuga iti twese ejo twahevye byose
twagiye kuri tere turafashe inkoho iruhande yuko bamwe mu byo bemera udasanga no gufata inkoho birimo, ariko nagiye nti ngoma niyumvire nka dignity. Haca haza ikibazo nigeze kubona twiga mu mashuri mato bavuga ngo ibihimba by'umubiri, umutwe ukaza ngo ni jewe ndabishoboye kubera ko ari jewe ndabiyumvirira, nije ndabarabira iyo muja nije ntegura ibikurikira, amaboko ati no wewe urabesha uko ni jewe nza gukora ibikenewe gukorwa, amaguru ati yamari iyo mushika hose nije ndahaba shikana nije nkomeye. Ariko mu mperuza gusanga kugira umuntu abeho, kugira ibihimba umuntu aba umuntu, nuko bino bihimba byose bikora bikunganiranira, uza gusanga hadakenerwa kimwe. Rero iyo umuntu atanguye kwiyumvira bene gutya akavuga ngo ivyo bindi byose nibihebwe hazi iki, tuzokwisanga twihenze, kumbura amaguru n'amaboko n'umutwe byose byagiye gukora bimwe, munyuma tuze gusanga amaboko tuyakeneye, amaguru tuyacyagi. Rero iki kintu namvuga ko hariho abarideri benshi dufise batazi kubona la lutte de manière globale. Ijambo globale hariho abaryumva mu bijyanye n'isi yose, ariko hariho globale isigura ivyo bintu nyene biteza gukoranwa byose kuri ico kintu. No kubibona muri rusange ntugende ubona agace gato, ibonye agace gato biba bipfuye. Hari ijambo Leonidas Hatungimana kumbure n'ubu araza kurisubiramo kundusha, yigeze kutubwira ryankoze ko gose nama nibuka kenshi. Niwe yatubwiye ati twebwe igihe twaja ku rugamba ubwa mbere twari tuzi ko tugiye ku rugamba tukagwanya intwaro y'abatutsi, twabona ko abatutsi ari bo baturembeje, iyo ntwaro tukayisenyura ko ata kibazo tukizoba gisigaye. Ati ntitwari tuzi ivyo bibazo by'ubutunzi ntiwatubaza, ntitwari tuzi ivyo bibazo by'amakungu, niko hariho abadutwara bamwe tuzi ko bavuga amakungu mugabo ntitwari tuzi complexité yose ijanye n'imigenderanire y'ibihugu. Hari ivyo by'amategeko bimwe tutari tuzi, urabona benshi n'abanyeshuri biviriye muri secondaire, hariho abari muri kaminuza batari bwayimare, hariho abanyagihugu basanzwe baragiye kurwa bavuga bati umututsi yaraturiye turamukuraho igihugu kice gikira. Mugabo hageze bya bindi byo tutiyumviriye biraje. Sinibaza akantu noza kumubaza kumure ducishiriza ko ubwo yoba yarigeze kwiyumvira kija ku rugamba nka Leonidas ku munsi umwe azoba yicaranye mbere n'abatutsi agasanga wa muhari yagwaniyemo ari utwara niwe ariko aravuga ingene uwo muhari uri kuri iki gihugu, kandi agasanga abo yibaza ko aribo bansi bicaranye bahuje ivyumviro mu kubivugako. Yoba yarigeze avyumvira? Niko byo tugendera hamwe twoja muri iki cyumviro dinyitavuze. Twese twokwibaza tuti umuti nuko twese twiruka kurasa twiyumvira ko sende left de hamwe twoyikubita hasi ibintu bizoba biheze, twaba twihenze gose. Aya mashira hamwe nigihe hoza intwaro yavuye muri twebwe nyene, aya mashirahamwe hagati y'akazi na muntu azoguma kenewe ukunyene, izi nzego mpuzamakungu tuzoguma tuzikeneye ukunyene, hazoguma hariho ivyo dukenera kandi biguma bifise ababikora kugira igihugu gihagarare, iteka ry'umurundi rigume ryubahirijwe. Suguhindura uriko arakinyiza abantu bica bituma ibintu bihinduka, nuko izi principe tugwanira muri societe civile zo kubaha iteka ry'umuntu, intwaro yose yoza tuguma tuyibutsa yuko bihambaye kubaha ubuzima bw'umuntu. Hari akandi kantu gato numva nashatse gucishamo kari kuba kaje imbere. Igihe mwabaza Leonidas Hatungimana ati mbega mu butegetsi mubumviriza nk'ibi by'uru rubanza usanga babivuga kwiki, ngoma ndabahe akaroro kamwe ko muntu twivuganiye jewe ari muri ubwo butegetsi, ari mu bantu begereye ubutegetsi bwose, ari no mu bantutse bwose mu myaka iheze, hanyuma yakwanira gose inkuru nziza n'ikiringo ciwe. Birashika turaganira rimwe acambwira ikintu kimwe ati sino kubwira umubabaro nagize inyuma ya rujya rubanza rwa sentare ya Afrika y'ubuseruko. Umunsi urwo rubanza rusomwe naciye negera bamwe muri bajya ba generale nyene bo muri Saint David, ndabaza nti uru rubanza none mwe mwabakiriye gute, ibi bintu batubwiye muri yo sentare mwe mubona ari byo? Yambwiye ati aba generale nabajeje kandi bari binyuma ya nkuru nziza bikomeye. Bamwishe ngo bujya bwose wabijamo utabizi ko turi mu mafuti, wewe wabigiyemo utazi ko turiko turahonyora amategeko. Igiki cyagutangaje? Amategeko twarayahonyoye mugabo twanka ko ubutegetsi buja ku bandi, mugabo amategeko nibyo nta sentare nta kibeshe. Yambwiye ati jewe narakoro ya musozi ti kuko nkuru nziza namujyamye ko nzi ko ari mukuri, iko yambwiye
sindamuvuga izina kumbura byishakiye nyine azobivuga sindamuvuga izina ariko yarabinyibwiriye uko tijewe narakoroye amusoza abantu barazi ngene nakunda nkuru nziza nabikoze nzi ko turi mukuri sinigeze menya ko kuri kwari ku ruhande rwanyu ari twebwe twari ko turabesha rimwe niko yambwiye rero bene ibi bintu biriko biraba ntawo kwivuga ngo ntaco bimaze buke buke bifise ico bikora birafise ico bikora ukumvuze nti Leonidas Hatungimana araciye imyaka 200 ntari gushobora kwibaza ko twaba twicaranye turi ko tuvuga kuri ya ntwaro yavuye mu rugamba yakoze n'ivyo bariko barakora bitari byo twari gupfa twibaje 2015 abafrondere twabonye bagaruka ku ruhande rw'ibyo twahora tuvuga jewe nk'umunsi wa mbere natanga n'umunsi numvise ngo Serapio bambonanira umukuru wa SNTB ngo bamufatiye mwibarabara bamwaka abapolisi bamugendanira bamwaka n'imodoka bamwagiriza ko ari mu bagwanye ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza Serapio uko namubona Serapio uko namwumva nari nzi ko ari we muntu wa mbere kumbure yubafise umutwe wugaye utoshobora kumva ukuri nza numva ari mu ba mbere bariko bagwanye ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza n'ubu kuno kuri tuvuga hagira iruhande ya Ndayishimiye baricaye bariko barakumva hariho abo bikora mu mutima nabo nyine babirabe iruhande y'ibindi bibazo baba bafise bavuga bati yamara abantu ntibarira busema none haturi ko tujaye ibi bintu turi mu bizoherezaye uyu mukuru w'igihugu yatuka abantu gusa adashobora kumviriza abantu agira ati dutora umuti ugira bintu tuje mu nzira irama uyu muntu azotujanaye burya ibi nyene dukora hari ico biriko birakora hari indani muri systeme nyene tutabona ubunyene ariko bifise umwanya tuzoyibonera ko ati bwa bundi bimwe twariko turakora birafite ico byariko biramara ego rero ndasa Hatungimana ngira mwogira ko mwishura Pacifique yagumye asaba ati no munsi mwiyumvira iki muravyo mwari mwaracico mwarondera niyo mugeze hanyuma mwishure utubazo twa Mugisha cyo kimwe ngira Nderimana acaza kubunganira urakoze nagira nsabe nimba Pacifique bishoboka akansubiramwo utwo tubazo guko nigeze kuba deconnecte nsubiye gushika ubunyene bamfashije kugira kugaruka ariko nta kibazo nasubiyemwo ijambo wigeze kuvuga mu kiganiro cya Foucault de Kindi aho wagize uti igihe mujya ku rugamba mwagira muti mwari mukiri bato mwagira muti twebwe tworonka ingene twikura ko izi ntwaro z'abatutsi zigasenyuka ibibazo bizoba biheze mu Burundi twubaka iparadiso cyo gihe waratubwiye uti ntiwari uzi ko hari ibindi bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi ntiwari uzi ko hari ibindi bibazo bikomeye cyane bijanye n'ivy'imigenderanire y'ibihugu byaja kubagora mugeze mu butegetsi ugasanga bwa wundi hariho ibindi bikomeye cyane ugasanga ya paradiso umuntu yibaza nticiyiza hanyuma rero warahejeye kubaza akabazo nayiko ndishura we yagira ati ibi bintu byose dukora bimaze iki kujya mu masentare bimaze iki ibi tubandanya dukora vy'amaraporo y'urutavanako ntitwobiheba nyabona twese tukajya mu gikorwa kimwe gituma igihugu kibohoka cyane ishuri ico yuko buriya bimeze nk'ibi bihimba by'umubiri hamwe cyagisoma twiga ngo umutwe wishima ko ari we ubishoboye amaboko kwa y'amaguru ati nigenda batwara yamara mu nyuma tugasanga ubuzima buhagaze ko bino bihimba byose by'umubiri bikorana akarore namuhaye kingene bino bintu dukora bifite ico bimaze namweretse nk'ubu nti mbega nka Leonidas Hatungimana kijya ku rugamba yoba yarigeze kwibaza ko bizoshika akisanga azoba yicaye hamwe n'ababatutsi nyene yavuga hanyuma agasanga bazoba bariko bavugira hamwe ingene intwaro yavuye mu rugamba yakoze iri kuri iki gihugu ivyo yarigeze kuvyibaza ico gihe nimba uyu munsi bishoboka vyashobotse gute hariho uruhara runini rw'aya mashirahamwe aguma yibutsa izi principe zijanye no kubana neza no kubaha ubuzima bw'umuntu nizo zadukweze bigashoboka ko uwari muri urwo rugamba rw'ico gihe yashobora kwibaza ko ndi umwansi agera hagira ati bwa bundi hari ibyo duhurira ko hari ibyo dusangiye kugira igihugu gikire ahubwo tukwiye gushyira hamwe ingufu tukanagwanya ibi biriko bikorwa na cakede narindimo sindabishiremo neza ngira uko nabivuze ariko mu cyamake navuze nk'ivyo ndabaza nti waribaza ko tuzoba twicaranye nk'uku tuvuga ikintu kimwe tuvuga umuhari wagwanyemo ingene nawe uri kuri iki gihugu ico gihe akajwi ka Pacifique karagiye ariko ngira ikibazo mwacumvise Leonidas Hatungimana ego nacumvise by'ukuri umuntu tukija ku rugamba twagiye kugwana hariho context
imedia hari haje kwicwa umukuru w'igihugu ariko aricwa n'abantu hirya no hino, hanyuma tukaba icyo gihe twabyagiriza igisirikare, twabona ko ciganje kandi ciganjemwo mw'ubwoko bw'abatutsi, bidasigura ko abatutsi bari bagize inama yo gutuma ico gisirikare. Twe rero twumva ko twikuye ico gisirikare amahoro ashobora kugaruka mu Burundi nimba tuzoba twese tuhonyora hamwe tureha umurundi wese, yaba umuhutu yaba umututsi, akumva yuko umuhutu ntasubire kumva ko yikengereye, umututsi nawe ari cyane cyane umusirikare ntiyumve yuko umengo ararekuriwe byose, na cyane cyane ku bwoko bw'abahutu. Ariko ibyo byo kwibaza yuko iyo ntwaro twoba tuzanye yoba ariyo yashika ikora bijya byaragoranye kubitegera. Ninaco gituma mubonana nabo bagenero bamwe bamwe, murazi ko mu 2014 bajya basohoye urwandiko, bajya bandikiye Perezida Nkurunziza bamubwira bati dukureko Bunyoni na Dorufu, kuko turabona ko ari bo bari kwisonga ryo gutuma twigenza nk'udukoko mu ntwaro. Twebwe rero